Ndaramukije mwese mwizina rya Yesu ndabaye ikaze muri kino kiganiro c'amasengesho kuri televiziyo ya Heritage. Ni Pastor Gilles Hakizimana muri kumwe muri kano kanya aho ngombeye ko dufata akanya gatoyi cyane kuganira ku ijambo hanyuma umwanya usigaye aba ari umwanya wo gusengamwo nk'uko by'ukuri dusanzwe tubizi yuko ari ikiganiro c'amasengesho. Ndagomba dusome amajambo y'Imana dusanga mu gitabo ca Yesaya igice ni ca 10 ku murongo waho wa 27. Haravuga ngo kandi kuri uwo munsi imitwaro babaremeka izobava ku bitugu n'ingogo babambika mu mazosi zizovunwa. Ahandi usabye nko muri bire kinyarwanda cavuga ngo bizovunwa ngo uburetwa babashizemwo muzobukugwamwo kubwo gusigwa. No mu yandi ma version yandi Congereza n'ahandi akantu k'amavuta karavugwamwo. Imana ishimwe cyane. Ndagomba dusenga imbere yuko tubandanya. Mana ndaguhaye icubahiro, ndagushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, uri Imana nziza kandi yo kwizigirwa. Twongeye guha ikaze Mana muri kano kanya keza ko kuganira ku ijambo kandi no gukomeza dusenga tuguhamagara bane natwe tubere intango n'iherezo Mana muri kino kiganiro. Bwiza bwawe uhoraho bugota umuntu wese yafashe kano kanya kumviriza no gutega ugutwi ico ugiye kuganira nawe. Urakoze, izina ryawe nikomeze kubahwa ubu n'ibihe byose mu izina rya Yesu, amen. Imana ihabwe icubahiro. Ndagomba dusenge. Hano ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kuri uwo munsi, iyo tuvuga ngo kuri uwo munsi, ndagomba tubizane kuri uyu munsi, muri aya masaha, muri iri joro, muri uyu mwanya. Haleluya. Birivuga ngo kuri uwo munsi imitwaro babaremeka n'ingogo babambitse bizovunagurwa, bizosenyugwa kubwo gusigwa kubw'amavuta. Imana ihabwe icubahiro. Ingogo ahandi havuga ngo uburetwa cankwe ubuja. Hariho imitwaro usanga by'ukuri umuntu yikoreye, ugasanga umuntu afise imitwaro y'ibibazo byo mu buzima busanzwe. Araremerewe n'amadeni afise, araremerewe n'ibibazo vy'amarwaye, araremerewe n'ingwara, araremerewe n'ibitandukanye. Hariho pression iri ku buzima bwiwe, ugasanga uwo muntu nta mahoro afise, nta munezero agira, nta gitwenga, nta gitoritiro. Kubera iki? Hari ibintu biremereye ubuzima bwiwe. Afise umutwaro w'uruvyaro, afise umutwaro arico arindiriye, ariko vyaranse. Ni imitwaro umuntu agendana. Bireba ngo kuri uwo munsi, muri iri joro, muri kano kanya, amavuta y'Imana agutembagarize uwo mutwaro. Hari ikindi yavuze, ingogo wambiswe, uburetwa watwawemwo, ubuja watwawemwo. Imana irekura amavuta ku buzima bwawe, bugusohora, bugukura hejuru y'ubwo buretwa canke y'iyo mitwaro, y'izo ngogo wambiswe kw'izosi ryawe. Hariho rero ivyo twisangamwo tutazi iyo vyakomotse. Hari igihe umuntu yisanga mu bihe vy'ukuri atazi iyo vyazananye, ugasanga ibiriko biramubako n'urukurikirane rw'amageneration. Ugasanga vy'ukuri ari mu bihe vyaranse yuko atera imbere, kwiga amashuri ntashobora kugera kure, akazi uragerageza suko ubuze ubwenge, ariko vyaranse. Amashuri kaminuza warahejeje, diplome warajyamitse, waribagiye niyo ziri, vyaranse kubona akazi. Kandi abubona umengo bari hanyuma yawe bamaze imyaka bakora. Waragerageje kugira ngo urabe ko worongora, vyaranse. Kurongorwa vyaranse, atari uko ubuze ubwiza,
atari ukuri umuntu w'umunyakaranga cyangwa imico myiza, ariko ugasanga hari ingogo wambitswe vy'ukuri utazi, ubundi ugasanga araboshwe n'ibintu atazi iyo bikomoka, ugasanga hariho nk'ingwara ugendana kandi waraba ukayisanga mu bisekuruza, ukayisanga mu muryango, ugasanga ari imwemu yereka ubuzima bwawe uyisanga mu miryango yanyu. Bamwe bariyakiriye nk'abadiabetike ni ingwara y'umuryango, abansmatike ni ingwara y'umuryango, mwariyakiriye muri izo ngorane no muri ivyo bibazo. Ivyo ni ingogo wambitswe, ugomba gusenga kugira ngo amavuta y'Imana agukureho iyo ngogo, iyo mitwaro wambaye itembagazwe n'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Ibibazo byawe rero ntubigire ivyawe, oya namba, aho ugomba kutakambira Imana no kuborogera Imana kugira ngo izo mbaraga zikugose zikurekure. Imana idufashe cyane. Urisanga uri mu bihe udashobora kwikuramo, udashobora kwigobotora, hariho imbaraga zikugose udashobora vy'ukuri kwisohoramwo, ariko ugomba kugira revolte mu buryo bw'imwemu. Birivuga ngo nta munyenkomezi ashobora kwinjira mu nzu y'undi munyenkomezi atabanje kumuboha. Mwene data, nagoma nawubwire ngo hariho imbaraga z'Imana zishoboye kubohora ubuzima bwawe, zishoboye kugutandukanya n'izo mbaraga z'ibisekuruza, zishoboye gutandukanya n'iyo mizi miremire ikomoka hariya mu isekuruza. Hariho imbaraga zishoboye gutembagariza iyo mitwaro. Haleluya! Iyo esprit de limitation iri mu buzima bwawe ishobora kuvaho ukagera kure aho Imana yavuze, aho Imana yateguye mu buzima bwawe. Rero muri uyu mwanya, nk'uko dusanzwe turi mu higaniro c'amasengesho, ndagomba dusenge. Nturindire vy'ukuri yuko tugusengera, oya, ariko wizere nawe usengane natwe kugira ngo usabe Imana. Birivuga ngo ibyo mugomba byose mubimenyesha Imana mu gusenga, mu kwinginga, fatanije no kenguruka. Nico gituma tugiye gukorana nawe. Imana yereka Ezekiel, yamweretse ikiyaca amagufa yumye. Ezekiel amaze okibona, Bibiliya irambwira, Imana iramubaza ati mbega kino kiyaya gishobora kuba kizima? Ezekiel avuga ati newo bimenya. Nawe mwene data, ivyo ubona bidashoka mu buzima bwawe, biha Imana, hari imbaraga zishoboye kubigushoboza. Reka rero dusenga Imana twese, dusengane, witandukanye n'izo mwemu n'izo mbaraga n'ubwo bushobozi bukuzungurutse bukugose. Wamana umutwe utahera, wamana umubabaro, wamana agahinda, wama wijiriwe, wamana vizaje imeze ukuntu. Reka imbaraga z'Imana zihindura ibihe mu buzima bwawe. Hari ikindi chance guhera, hari chance kurekura ubuzima bwawe, ariko imbaraga z'Imana zigusange, ubushobozi bw'Imana bugusange, maze bubohore ubuzima bwawe. Reka rero dufatanye muri uyu mwanya dusengane mu izina rya Yesu. Mana, ndaguhaye icubahiro, ndagushimiye ubuntu bwawe, ndagushimiye imbabazi zawe, ndagushimiye gukomera kwawe, ndagushimiye kuri Imana yo kwizigirwa, woraho umunyenkomezi. Mu izina rya Yesu ndasengeye umwene data amaze igihe yizungurukako, abona mwami atako biri bugende, aragerageza ariko vyaranse. Mu izina rya Yesu ndasenga mwami Imana kugira ngo ubushobozi bwawe n'imbaraga zawe zimubohore mwami. Mu izina rya Yesu, uboshwe n'icaha Mana, vyanse yuko agisokamwo, vyanse yuko akirekura mwami, reka ubushobozi bwawe umubohora, umuze ko mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Ndasambura imwemu zo mu miryango z'ibisekuruza, ingwara hereditaire mwami, izo turazikuraho, yaba za diabete, yaba za asma, yaba mwayimana amasinezite canke ibitandukanye bigaragara mu miryango mwami. Ijambo ryawe rirambwira, wabwiye Petero ngo kurenzo kubaka ishengero, amarembo y'ikuzimu atazobasha kunyeganyeza. Mwami, ndasengeye umuntu muri iri joro kugira ngo umushireho fondation nshasha, amatanguriro mashasha kuri we n'abamukomokako, uhareme iyindi generation mwami ifise umwidegemvyo muri wewe, idashingiwe akarimbi n'imbaraga z'umwijima. Mu izina rya Yesu, vyanse ko arongora
bw'imwemu zimuboshe, uwo vyanse ko arongorwa kubw'imwemu zimuboshe, ndasaba ngo izo mbaraga zimurekure mu izina rya Yesu. Ijambo ryatuwe kuri wewe Mwami ndarihindura ubusa, nanje ndavuga ngo uzogera kure aho Imana yaguteguriye. Umugisha w'Imana ugushikire, ukugereko ivyagutangira, ivyakubuza kubona akazi bikugweho mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Izo ngogo z'uburyo bwose, ubwo buja bwose wajanye mwaho gashugaraniwemwo, ndasenga ngo imbaraga z'Imana zikubohore. Abagwaye umutwe udahera, Mwami Imana uwo mutwe ukire mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Abaremerewe n'imitwaro, ndavuga ngo amavuta yawe atembagariza iyo mitwaro, imitwaro y'amadeni, imitwaro y'amaroye, imitwaro y'uruvyaro, imitwaro mu mpande zose. Mana ubagire neza, babone ukuboko kwawe, babone gushobozwa nawe, Mpwemu Yera bagenderere mu izina rya Yesu. Ubuntu bwawe Mana bukomeze kubana nabo. Haleluya. Uri nyenkomezi Mana, urashoboye Yesu, mu izina rya Yesu. Abugarijwe mu buryo bw'imwemu, vyanka ko basenga, vyanka ko baguhamagara, vyanka ko bagutazira, Mwama abanyazwa amayerekwa, abanyazwa imyanya yo gusenga, ndasenga ngo ubushobozi bwawe bakingurire, beyurirwe igicu, bomve atmosfere yawe, bomve presence yawe, bomve bisanga mu gicu cawe Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Ineza yawe Mana ibagereho. Haleluya. Bomve Mwami ijoro rikingurwa ku bwabo, mu izina rya Yesu. Bongere kunyoterwa gusenga, bongere kunyoterwa ijambo, bongere kunyoterwa amakoraniro y'abera, bongere kunyoterwa gukorera Mana buri muntu wese, mu izina rya Yesu. Umugire neza, imbaraga zawe Mwami, ubushobozi bwawe Kristo washe kubana nawe, mu izina rya Yesu. Turaguhaye icubahiro, turagutaziriye, turagushimiye, oro kwizigirwa Mana, ishimwe n'icubahiro, guhimbazwa, gutazigwa Mana bigaruke kuri wewe ubu n'ibihe byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Ndagomba dusenge kugira ngo Imana ikomeze gutanga amahoro muri kano karere. Ibitava ku Mana, ibinyuranye n'ubugombe bw'Imana, byose bibashe kubura inzira. Mwami Yesu ndaguhaye icubahiro, turasengeye kano karere mu izina rya Yesu Kristo. Turasengeye Mwami surejo yose Mwami kugira ngo yigenderere mu izina rya Yesu. Bidakomoka kuri byose Mana, ibyo bibashe gukurwa, bibashe gushingirwa karembe, ibyo bisambugwe, imbaraga zo mwijima zirekure kano karere, injyane zose Mwami ziri hano zibashe gukurwaho mu izina rya Yesu. Imbaraga zose Mwami, haleluya, ziteze umuvurungano zibashe gukurwaho, inyungu z'abanyamahanga zibashe Mwami kuvanamwo mu izina rya Yesu. Ariko ubugombe bwawe aba ari bwo buba. Turasengeye Mwami imore muri akarere, umwumvikano muri akarere no mu bihugu byacu Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Ikwikunda kose Mwami kuvanemwo, ukwikwegera ko kose kuvanemwo mu izina rya Yesu Kristo. Ariko Mwami habasha kugaragara inyungu rusange. Ndaguhaye icubahiro, ndagushimiye. Uburinzi bwawe ukomeze kuba ku bwoko bwa impande zose Mwami. Turinde ibyago, turinde ibiza, turinde inzara, turinde ikintu cyose gikomoka ku mwasi mu izina rya Yesu. Urakoze, turagushimiye. Icubahiro kibe cawe ubu n'ibihe byose mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahezagire kandi bagire neza, mugire ibihe byiza, mugire ijoro ryiza. Amahoro y'Imana akomeze kwa mu ruhande rwanyu. Murakoze.